digitalization burya umuti wa mbere wa transparency ni digitalization. Muramaze kubibona ko atamu fonctionnaire wa leta yemera digitalization. Mwibaza ko ari kubera iki? Twohava tubibona nari gushika muri igira mubona digitalization. Jewe narababwiye ubushikiranganje bwose ntegerezwa kubona urutonde rw'abakozi bose bakorayo umwe wese nicajejwe. Kuva ryari? Kuva mu 2021 barase. Kubera iki? No hava menya ukuri kw'abakozi harabahembwa batabaho. Burya abayarya ayo mahera bariho. Nukuvuga byerekana ko hariho indero, hariho ibintu dukwiye kwiga tukagaruka ku muzi. Je nama nabeshuje aba moderateur kabisa ngo twebwe ngo ngaha ngo muri imisi ngo dusanzwe ngo twamadukorana ngo tuve mu bikorwa rusange ngo tukevariwa ngo bikorwa byo ngo none twari dukoranye ngo tuza akakwihakana ko atanakuzi kanakuzi ngo muri bande umuntu aje kuri dote mwarahanye isango mugo kavuga neza yuko abo bantu tabazi kandi ukumva biranezereye ngo twari dusanzwe mu muryango duhora dukorana uko reka kubesha jewe mwanca ndamubeshoza ntaya jewe nkazoza iwanyu nje gukwa gusabe umugeni nzovuga twebwe twavuye ahanaka tuje tugana umuryango w'iwanyu mwebwe ngaho iwanyu ari Bujumbura ni Bujumbura nibake kubesha ngo turi mu Giheta mve ntuze ngo aha turi ni mu Giheta kandi utuntu duto turatugira tumaze kuba kamenyero tukatumugaza. Rero jeje nabasaba subiramwo abantu musubire mu korogotore nyene mu muzirikanyi baba abantu bafise ubuntu. Utwo tuntu twobwira kuba umufrodere kubesha ubwo buntu bwose nibwo bwatugiriye nabi. None nk'ubuje tuvugishije ukuri twankira iki ko kuri kuja habona ko vyabaye mu Burundi kandi twese twaravyumvikaye ko bidadupfunga kubera iki tuvyaga usaga hari ikintu uvuga ngo kirazira ko kimenyekana umenga wewe cyo cyagiye gukorako. Duhinduke mu muzirikanyi wacu ubwa mbere, tudahindutse ntibikunda.